uti urugamba murugejeje he no kwishura mvugo yuko urugamba rubandanya kandi urugamba iyo ubonye rutanguriye ruherera biba byoroshe kubamenya nababwira ko bogira kwihangana no kwizera kuko impinduka iri imbere kandi yagaragara bijanye n'ubutumwa umuharire detabara warungikiye abarundi bose iyo bava bakagera mugenzi wacu Eric Kwizera akaba yaganiriye na Patrick Nahimana umuvugizi w'igisirikare ca Detabara mu kanya gato dukurikire ibiri muri ico kiganiro ca Eric Kwizera n'umutumire wiwe. Kuwa 20 Rusama umwaka wa 2020 habaye mu Burundi amatora y'umukuru w'igihugu abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Uyu munsi umwaka uraheze. Umuharire Detabara wagize icubwira abarundi ubicishije mu rwandiko. Twaganiriye n'umuvugizi w'igisirikare ca Detabara Nahimana Patrick aratanga umuco ku bibazo bimwe bimwe abarundi bibaza muri kino gihe. Mushinga naye Patrick Nahimana muvugira igisirikare ca Detabara. Mu butumwa mwasohoye muravuga ko leta y'umukazo ya CNDD-FDD ikorana n'aba FDR bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. None leta yoba ikorana n'aba FDR mu kurwanya bande? Egome mwitangazo twasohoye turavuga yuko leta y'u Burundi itwaza umukazo kandi ikorana na FDR yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kandi sinayo yonyine irafise n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho nk'uwitwa Gumino na Zatwigwaneho. Iyo leta ya CNDD-FDD nibaha ibikoresho aba nabo bakorera mu buseruko bwa Kongo baje uti bakoranira mu kurwanya nde barakorana mu ntumbero yo kurwanya Detabara niyo cadre bakoreramo. Muravuga kandi ko leta ya CNDD-FDD yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 mu gihugu ca Kongo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko atankoho zikihavugira. Muri kino gihe mu bice bimwe bimwe by'iyo ntara hama amarira kubera abanyagihugu baho bama bariko bapfa kandi namwe rimwe na rimwe muhora bumenyesha ko ivyo bice mu birwaniramwo. Iyo ntara yoba ifise umutekano muke ahanini bitewe n'iki? Aha tuvuga ko kuva mu 2005 mu ntara ya Kivu y'umanuko aho CNDD-FDD yaje ku butegetsi turavuga ko inkoho zitari zikavugira kuko iyo amahoro abonetse mu Burundi no muri ico gice hazaboneka amahoro. Uravye ugenda ubona ukungene CNDD-FDD ifise uruhara runini cyane mu guhungabanya amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Ntawe uyobewe yuko ingabo z'i Burundi zirungikwa ni leta ya CNDD-FDD zama zirenga imbibe z'igihugu c'u Burundi zikambuka muri iyo ntara y'amajepfo aho zigenda zisunga iyo migwi namaze kukubwira izo za Gumino Zatwigwaneho n'izo za FDR mu ntumbero yo kurwanya Detabara. Mwafashe inzira yo kwirwanako mukoresheje umuheto kubera iterabwoba leta ya CNDD-FDD ikorera abanyagihugu. Ni giki mwifuza cotuma ibintu bigenda neza mu gihugu? Egome ntumbero twahisemwo yo gufata umuheto kubw'iterabwoba rya CNDD-FDD ikorera abanyagihugu twasaba yuko hobaho inzira y'ibiganiro kugira ngo dutegure amatora ahurikiyemwo bose. Ico nico twifuza yuko CNDD-FDD yokora kugira ngo ibintu bigende neza hama noneho amaraso areke guseseka i Burundi. Mu mwaka uheze abanyagihugu barabonye amatangazo mwashize ahabona amenyesha ko Detabara iri ku rubuga iri kirahangana n'abajejwe umutekano hamwe n'imbonerakure. Ivyo bikaba byarabaye mu ntara zitari nke ariko harageze igihe abarundi batasubiye kumva na kimwe gushikaho bamwe bavuga ko abarwanyi ba Detabara batakiri mu gihugu kuko bishwe barahera. Ababibona uko mubabwira iki? Iyo bavuze yuko abagwanyi ba Detabara batakiri mu gihugu sivyo kuko n'ubu barahari kandi bari mu kazi kuko ndavuga neza yuko guharanira ihinduka bikorwa n'abenegihugu. Buri munyagihugu wese w'umurundi wese afise intererano yiwe yoterera kugira ngo dusenyure ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD. Muri make rero ndavuga yuko abo barundi mubona batembera, abo mubona imisi yose bose banyotewe ihinduka, ari naco gituma mvuga neza yuko abagwanyi ba Detabara mu gihugu
n'ubu nyene tuvugana bariyo kandi babanye neza bari ku kazi babandanya bakora igikorwa cabajanye. Hamaze imisi havugwa ibitero mu bice bimwe vya Rumonge, Bururi, Mwaro na Muramvya. Ibitero leta y'u Burundi yitirira abasuma. Ku bwanyu abo bagira ivyo bitero ko tuzi mu bimenya boba ari abasuma koko? Egome ivy'ibitero bimaze imisi bivugwa turamaze kuvyumva, ariko twagomba kumenyesha abarundi n'amakungu yuko Tabara itariko irica abanyagihugu, ahubwo kwica abanyagihugu turabakingira. Ariko haguma havugwa ko abanyamurenge bagandagurwa ari mwebwe mukorana n'abamayimayi mu kubagandagura. Mbega hari ico mupfa n'abanyamurenge? Ego ku kibazo bariko urambaza c'abanyamurenge naco ndavuga yuko nta kibazo na kimwe dufitaniye n'ubwoko ubwo ari bwo bwose mu gihugu ca Kongo. Nta kibazo kiri hagati ya Tabara n'abanyamurenge. Ikibazo kihari kiri hagati ya Twigwaneho Gumino ndetse na Tabara, mu nzira yuko nabo bakorana n'umwansi wacu wa mbere ariyo leta ya CNDD-FDD. Nayo ibindi byose sivyo. Tabara nta kibazo na kimwe taniye n'abanyagihugu b'abanyamurenge, kanatsinda babanye imisi myinshi tubana nabo, n'ivyo dufungura n'ivyo dukora vyinshi tubikorera muri bo, duca aho baba, nta kibazo dufitaniye n'abanyagihugu. Abarundi bariko barakumviriza ngo babwira ko mugejejehe urugamba rwo kubogora igihugu. Abarundi batwumviriza nabo bajije uti urugamba mu rugejejehe, no kwishura mvugo yuko urugamba rubandanya, kandi urugamba iyo ubonye rutanguriye aho ruherera biba vyoroshe kuhamenya. Nababwira ko bogira ukwihangana no kwizera kuko impinduka iri imbere kandi iragaragara. Umuhari Tabara uhamagarira abarundi gukora iki muri ibi bihe barimwo? Ico Tabara isaba abarundi muri bino bihe barimwo nuko bafatana mu nda bakaza tukaja hamwe tugaharanira itekane ryacu, tugafatana mu nda kugira ngo dusenyure iyo leta ya CNDD-FDD, atakindi rero atari ukutwica no kuducira ubufuni na buhoro. Umuhari Tabara wasohoye ubutumwa wageneye abarundi bose, aho muri ubwo butumwa harimwo ibitari bike. Bimwe mu vy'uwo muhari umenyesha abarundi nuko umugambwe CNDD-FDD ngubesha abarundi n'amakungu mu kwiyemerera ko ari umugambwe ufise abanywanyi benshi, kandi ko amatora ayo ariyo yose bobwirizwa kuyatsinda. Izo ngo sivyo. Ku bwa Tabara umugambwe CNDD-FDD ntiwoba ufise abanywanyi benshi uzi ko wotsinda amatora hanyuma ugaheza ugatinya gutunganya amatora meza, ugakumira abatavuga rumwe nawo ngo ntibajemwo. Umuhari Tabara rero wifuza ko abarundi bicarana bagategurira hamwe amatora. Igituma dusohoye itangazo tariki nk'iyi no musi kandi mu mwaka uheze tariki 20 Rusama hari habaye amatora, nuko tugomba kwibutsa abarundi n'amakungu yuko leta ya CNDD-FDD ibandanyeho nyanga amategeko cane akora darusha. Turagomba kwibutsa abarundi n'amakungu yuko amatora bakora ari amatora yo gukumirana, hagenda mwihiganwa abo bonyene bishakira. Bagomba kumenyesha yuko dusaba yuko iyo leta ya CNDD-FDD yoganira nabo bafitaniye ibibazo, ndavuga neza iyi migwi igwanya leta y'u Burundi, kugira ngo bategure amatora azohurikiramwo abantu bose atagukumirana atantuzi. Uyo yari Patrick Nahimana avugira igisirikare ca Tabara, akaba yaganiriye na mugenzi wacu Eric Kwizera. Ikiganiro kigira kabiri n'amankenguza amateka yatunganije kubijanye n'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 cyashimikiye ku myaka 10 vyatwaye kugira ngo umugera w'ihonyabwoko uje mu ngiro, nukuvuga kuva mu 1961 gushika mu 1972. President Sylvestre Ntibantunganya yatanze ikiganiro yasiguye arerekana ivyabaye muri iyo myaka 10 uhereye kwigandagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Yerekanye ingene umwami Charles Ndizeye yasutswe n'akagwi k'abatutsi ngo babahima kugira ngo asubirire se wiwe Mwambutsa yari yahungiye mu gihugu c'Ubusuwise. Ibitari bwakabeho ku ntwaro ya cami ngo umwami yimikwe uwo asubiriye akiriho, yamara ngo wabaye umuvumo kuko bitamwereye, naho se ngo yari yagerageje kumuhanura. Ako kagwi rero kari kagizwe na Michel Micombero, Artemos Mbananiye, Albert Shibura, Thomas Ndabemeye n'abandi ngo ntibamwemereye ko amara n'amezi 3 ku butegetsi kuko Micombero yaciye akubita kudeta umwami Ndizeye acarahunga
gushika mbere bamugandagure babanje kumuzana ku nguvu bamukuye iyo yari yahungiye mu gihugu cy'u Buganda. Ngo muri iyo myaka 10 nyene cyane cyane mu 1968 President Ntibantunganya yerekanye umugambi w'abatutsi babahima Artemus Mbananiye yashize mu ngiro ku Gwenge kugira ngo aho nyabahutu atacamira ngo ivyo yise Place Mbananiye. Ingene uwo mugambi wari umeze kwaruko ubwa mbere kwarukubi urwango hagati y'amoko mu gucafuza indongozi z'abahutu. Ubwa kabiri ivyo byaca bituma haba ishabu ryinshi mu gihugu ku buryo mu ntambwe ya gatatu abari muri umugambi baca bagenda bakwiza mu gihugu inkuru z'intamugongo ko bahutu bagiye kongera kugerageza umugambi wo gufata ubutegetsi ku nguvu. Ubwa kane nta caba kigisigaye atari uguhagarika no kwica abahutu bifatiye ku ntonde ziba zagizwe imbere. Muri uwo mwaka nyene ngo hari umugabo w'abapatiri warimwo Michel Kayoya n'abandi bagerageje kwamama biyamiriza umugera w'amacakubiri ugumukura mu gihugu mu mugambwe Iprona no muri Ecclesia Katolika, ariko ngo byabaye ubusa. Muri ico kiganiro cabaye abarundi yaba bari hanze bakoresheje ubuhinga bwa none video conference muri Faransa cyangwa bari mu Burundi bashinze intahe ku vyabaye mu 1972. Arcade Bigirimana ari mu gihugu cy'u Faransa yahunze kuva mu mwaka w'1972 mu kugaragaza akababaro kiwe yagereranije micombero nk'umuhungu wa Adolphe Hitler mu by'umutima yakoze ihonyabwoko iburaya. Patiri Daniel Nahimana amaze imyaka 49 yarahunze ubu ari mu gihugu cy'Ububirigi yamenyeje ko ikiganiro catunganijwe ari nk'umuhezagiro ku Burundi kuko ngo batigeze baronka aho bavugira ari akaryo keza kandi ngo n'inzira yo gukira. Abashikirije intahe bose cyo kimwe n'abatanze intererano zitandukanye berekanye atakujya umunwa ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 ari ihonyabwoko. Bimwe mu byo basabye leta nuko hoba umunsi wose canke indwi yose ihariwe kwibuka abagandaguwe mu mwaka w'1972. Ikiganiro nk'ico gitegekanijwe kandi kugenekerezo rya 28 Rusama uno mwaka.